Abapfakazi n'imfuvyi bashika ku 38 nibo barose agakemanyi kagizwe n'ibiro 5 vy'umuceri na 3 vy'ibiharage n'akabahasha k'amafaranga 10,000 kuri umwe bahawe n'ishirahamwe ry'abantu b'abakristo basengera mu mashengero atandukanye bagiye hamwe nk'umuryango bise birashoboka kugira ngo bahimbarize hamwe imisi mikuru yo guheza umwaka n'imfuvyi n'abapfakazi. Bamwe mu mfuvyi n'abapfakazi barose iyo ngabire barashima narya bamwe muri bo batari bafise ico bashira ku muntu wa kuri uwo munsi uhereza umwaka w'ibihumbi 2021. Nukuri Imana ibongereze umugisha n'ibyo bifuza byose ibabihezagize da uburyo kandi Imana ibashira imbere kubona ibikorwa bakoze byo guhezagiza imfuvyi n'abapfakazi. Ubugira kandi jewe ikibazo nari mfise nta mama nari mfise, papa wanje nawe yarantaye nari mbaka tantine wanje. Shima kandi nuko baduhezagije n'ibyo nzoya no kuri bonane. Ndanezerewe cyane kubona baduhaye imfashanyo ko tuzoyumviriza ku munsi mukuru. Ndenzako Jean Pierre ari nawe yatanguje uwo muryango birashoboka avuga ko bashimye gusangira umunsi mukuru wo guheza umwaka n'imfuvyi n'abapfakazi, akibutsa ko nk'abakristo arico bahamagarirwa gufashanya ko batoja ngaho ngo baryoherwe mu misi mikuru hariho imfuvyi canke umupfakazi inzara yishe. Uno munsi cari igikorwa cyo kwifuriza umwaka mushasha imfuvyi n'abapfakazi. Rero tukaba dusaba n'abandi boza baradufata mu mugongo kubw'iki gikorwa nkuko twagiye turabibona. Hari abantu bagiye baradutelefona bifuza yuko bobana natwe, hanyuma bakaza baraturungikira n'ubufasha kugira ngo ze turafasha izo mfuvyi. Birashoboka ni igikorwa twatanguye cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi kuko twabonye abapfakazi bari mu mashengero n'imfuvyi rero ko zirengagizwa kenshi kandi arico gikorwa twategerezwa gukora. Hanyuma jewe nacengena ndarondera umuntu umwe wese ku giti ciwiwe kugira ngo tuze turakora iki gikorwa cyo gufasha imfuvyi. Narondeye abantu, ico gihe twatanguye abantu dushika 18. Uwo nabwira ico ciyumviro ciwanje yaca cemera ko twogikorana. Hanyuma tumaze kuja hamwe twariyumviriye ukuntu twoza turafasha izo mfuvyi kubifungurwa cyangwa kubafasha no mu buraro. Rero birashoboka turamaze umwaka dutanguye, uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzobu ari umwaka wa kabiri. Hari abantu iyo umwaka mushasha utanguye nkuko bamwe bakunda kubivuga ngo bonane, ugasanga bobo bagize umwaka mushasha baryohewe, mugabo imfuvyi n'abapfakazi bobo ugasanga bari mu ngo zabo babuze ico nabo nyene bofungura. Sha twiyumvira yuko nabo nyene twobifuriza umwaka mushasha kuvyo bafungura. Irangiro nyamukuru twebwe nuko abapfakazi ni benshi muri iki gihugu cy'u Burundi, n'imfuvyi ni nyinshi. Rero tusanga abantu bababaye ari benshi, haba mu mashengero canke atari mu mashengero. Rero bica bisaba yuko natwe tubana nabo nkuko Kristo yavuze ati mubana n'abababaye. Rero natwebwe turakeneye yuko abo bantu bababaye tubana nabo muri uwo mubabaro kugira ngo tubakuremo. Ariko uko Imana izogenda iradushoboza mu buryo dufise tuzogenda turakora ico gikorwa. Uwo muryango wa birashoboka rero ngo umaze umwaka uri ku kivi, hari n'abapfakazi n'imfuvyi bamaze kubakira inzu kandi bakipfuza kubandanya bakora gushika aho abarundi bose bagira uwo mugenzo wo kwibuka kwitwararika imfuvyi n'abapfakazi. Ngo nakare ijambo ry'Imana rivuga ko idini nyakuri Imana yemera ari ugufasha imfuvyi n'abapfakazi.